nzego z'umutekano no kwivuna abansi hariho ikibazo n'ivyo, ariko ikibazo kiri ku kudatahura neza amategeko, kuko iri tegeko turiko turavuga rivuga yuko iyo umunywanyi wa INSS afise pension iruta ibice 60% y'umushahara wiwe, tuca tubandanya tumuha ya pension yahora aronka. Aha rero akarorero nashaka kubaha muri izo nzego z'umutekano no kwivuna abansi, ubu barafise ukuntu batanga intererano nga muri INSS. Hageze ko duharura pension, umusoda mutoyi bajya twita aba homme de rang, usanga kenshi afise imyaka 27-28 y'akazi, abo usanga aronka pension ingana 256 kenshi nico gihe haruro benshi baronka. Ariko uravye umushahara wiwe w'ukuri, aha shatse kuvuga abatashe kuva mu 2020, 2021, 2022, abo bose imishahara yabo bose iri munsi y'iyo pension. Ni kuvuga yuko abo bidasho kugira itegeko ko ryavuze kugira ntibace basubira inyuma, baca babandanya baronka ayo bahora baronka. Rero kubera abantu mu mitwe yabo bishizemwo yuko bategerezwa kongerwa, naho baza berekana gashavu kavuga kajanye nuko ataco baronse, ariko bumve yuko itegeko ryaje kuduza ahanini abari hasi, mugabo bari basanzwe hejuru rica rivuga riti ntawo casubira inyuma, bace baguma ngaho.